Umukuru w'igihugu Varus Ndayishimiye bwo ari imbere y'abenyagihugu nibwo yivugiye uti naracifatiye mu minwe. Umushikiranganje wa mbere imbere abashinga amateka uti kuri ico kibazo c'ibitoro njewe nta nyishu mfise. Iki cyose ni kibazo c'ibitoro. Uwo bita Metusera niko bamye. Pasiteri Habimana weyemeye ko azozana igitoro kikagwa mu Marundi. Gusa kuva ayo majambo yatangaje gushika n'uyu munsi igitoro cabaye umuzwibuye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kubageza ko amakuru y'ibiko biravugwa mu ntwaro ibere ndetse n'igisata c'ubukungu. Ikibazo c'ikena ry'isukari, ikena ry'ibitoro, ikena ry'amahera y'agaciro nk'amadolari y'abanyamerika, ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi, ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze. Vyose n'ibibazo bihanze cyane igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi, ukongera ko imyuzure yagiye iratera mu bice bimwe bimwe bigize intara ya Bujumbura. Gusa muri kano kanya tugiye kugaruka kubirabana n'igitoro. Benshi muraza kumvirizamwo imfashanyo leta y'u Burundi yatse leta ya Tanzania. Gusa umukuru w'igihugu ca Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan nawe mukaza kumviza inyishu ubwiwe yitangiye. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi we Gervais Ndirakobuca ngo ntafise inyishu y'ikibazo cy'ubukene bw'igitoro. Imbere y'inama nshinga amateka umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yavuze ko ubukene bw'igitoro ari ingaruka z'ibihano igihugu cafatiwe. Abarundi ngo babandanye kwibako. Ni mu gihe kandi ubukene bw'igitoro bwatanguye kuvugwa igihe hari hatanguye kuvugwa amakuru y'itembagazwa ry'umukuru w'igihugu Varus Ndayishimiye. Varus Ndayishimiye ico gihe hakaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo yarahanganye cyane n'umukeba wiwe akomeye ari we General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni birazwi yuko yari afise imitahe myinshi cyane mu mashirahamwe azana igitoro nga mu gihugu cy'u Burundi. Mbere hakanavugwamo ishirahamwe Interpetrol ryaje kwakwa isoko ryo kuzana igitoro mu gihugu cy'u Burundi, iryo soko rigahabwa ishirahamwe Prestige, benshi bavuga ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varus Ndayishimiye yivugiye ko ikena ngo ry'ifumbire ya fomi, isukari, isima n'igitoro ariko arabitorera inyishu ariko n'abanyagihugu akabasaba kumufasha. Ico gihe benshi bahise bumva ko ari ibibazo bitoroshe cyane vyo bigiye gutera igihugu cy'u Burundi cyane cyane mu birabana n'igisata cy'ubutunzi. Nkuko nababwiye tugiye kugaruka ku makuru arabana n'ibura ry'igitoro ndetse n'inyishu indongozi nkuru z'igihugu zigenda ziratanga yoba imbere y'abanyagihugu ndetse n'imbere y'inama nshinga amateka n'abakenguza amateka. Ni mu gihe kandi no mwaka uheze muri Kigarama kwigenekerezo ya 20 Emmanuel Sinzohagera atabona kumwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu ku kibazo kijanye n'ikena ry'ibitoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ico gihe ivyo vyo bikaba vyarabaye mu gihe umushikiranganje mu vyajejwe harimo budandaje no gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere yari yagiye kwishira ibibazo vy'abakenguza amateka. Vyagaragaye ko atanyishu afise ku kibazo c'ikena ry'ibitoro, nawe ivyatumye Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza yo mu mateka y'u Burundi yibaza utubazo twinshi navyo tuza kugaruka ko murano makuru ku buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenzawe kandi baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko. Numuza TV nkwa kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira tugiye kugaruka ku kibazo c'ikena ry'igitoro ndetse n'inyishu abategetsi bakomeye cyane mu gihugu bariko baratanga. Twanabwiye kandi ko leta y'u Burundi yigeze gusaba leta y'igihugu leta ya Tanzania ko yobaha ubufasha bukomeye cyane. Mu majambo yavugiye mu ikoraniro ry'abakenyezi bari bahukiye mu mugambwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan yavuze ko hari ibihugu bibanyi atavuze amazina ngo bikenye amafaranga y'agaciro, bigaca bisaba Tanzania ko yobabera umuhetsi mu kubafasha kugura igitoro gisanzwe kigugwa ayo mafaranga y'agaciro kugira kibandanye kiboneka iwabo. Ibi
Samia Suluhu yabivuze ngo ashaka kwereka abanyatanzania bidoga ko ubuzima bwabo buzimvye, nyabona ko bakwiye gushima urugero rw'ubutunzi bariko mu gihe abandi batega amashi Tanzania. Muti bigenda gute? Aha niho muza kumvirizamwe ivyishiramwe Interpetrol, mukaza kumvirizamwo ivy'umurwizatunga bita Taruku, uruhara rw'igihugu c'Ubufaransa mu kuzana igitoro mu Burundi, ndetse n'ico abategetsi b'igihugu c'u Burundi bapfuye n'igihugu c'Ubufaransa cane cane aho himbwa ibitoro kugira ngo bize ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muraza kumvirizwamo kandi uraro rukomeye cyane rwa General Guillaume Bunyoni kubirabana n'isoko ry'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ishirahamwe ryari rizwi kuva kera mu bubasha budasanzwe bwo kuzana igitoro mu Burundi ni Interpetrol ry'umuhinde Taruku. Iryo shirahamwe rikaba ryari rimaze imyaka irenga 20 rizana igitoro. Ryarigeze kandi no kumenyekana rwose ku ntwaro ya Petero Buyoya, aho abarundi benshi baryubaha nk'ishirahamwe ryiwe bwite. Rikaba ryarahawe n'uburusho budasanzwe mu koroherezwa mu makori n'ibindi nk'irifiswemwo imitahe n'abategetsi bakomeye harimwo n'umukuru w'igihugu. Iryo shirahamwe Interpetrol nk'uko amakuru dukura mu bategetsi bo hejuru abivuga ni iry'Abafaransa nka kuriya kwa Opel n'ayandi araba ivy'ibitoro. Rikaba rifise izina rikomeye cyane mu birombwe vyimbwamwo ibitoro mu bihugu vy'Abarabu. No kuvuga ko Interpetrol Abafaransa aribo banyamitahe ba mbere barishoboza guhabwa ibitoro ku isoko ryavyo. Abarundi nabo harimwo nabo bategetsi bagashiramwe mutahe w'imiduga ishomba igitoro bakagabura inyungu. Amakuru akabandanya avuga ko Petero Buyoya warafisemwe imitahe myinshi yari yaremereye Ubufaransa guha ubudahangagwa iryo shiramwe kugira ntihagira ubutegetsi na bumwe buzorikomakoma. Akaba yaravuye ku butegetsi asinyisha ishiramwe Interpetrol urushya rwo kuzana igitoro mu Burundi harimwo no koroherezwa mu makori ikiringo kingana n'imyaka 100, nawe Ubufaransa ngo bukazomwitura mu kubu urusha mpuzamakungu harimwo no kurongora ishiramwe Francophonie kw'isi. Vyavuye bipfuba mu mwaka wa 2014 bivuye ku vyo atahurijeho na Petero Nkurunziza yaramuswa Uburundi ico gihe. Kuvaho Petero Nkurunziza ashikiriye ubutegetsi yari yegerejwe n'ishiramwe Interpetrol mu bubasha nawe bwo kugiramwe imitahe n'inyungu zidasanzwe, maze ntiyaba akirava ivyarwa rusha rw'imyaka 100 ko rwoba rudakurikije amategeko. Ku butegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, Taruku arongoye Interpetrol mu Burundi yaragerageje akatari gake kumushikanira amafaranga atari make n'ubundi burusho muri Interpetrol. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yarananiye kuko yashaka kuronka inguvu zituma afuta ya masezerano y'imyaka 100 abarundi bibwa n'ishiramwe ry'abanyamahanga, kubona ko risane ryari ryafashe hafi igice cyose c'ibisata vy'ubuzima bw'igihugu. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amaze guhumiriza agafata ingingo yo guhagarika amasezerano ya Interpetrol, Taruku yaciye yurira indege aja mu Bufaransa kubwira basebuje uko bigenze, abasaba gukora ibishoboka vyose ngo leta ya Varisito Ndayishimiye isubizeho ayo masezerano. Ubufaransa bwishuye Taruku ko hariho ibiriko birahinduka ku bubasha Ubufaransa bwahora bufise ku Burundi co kimwe n'ibindi bihugu vyari bihurikiye mw'ishiramwe Francophonie bivuye kuyinjira ryabwo muri EAC risa n'ishiramwe ry'abavuga ururimi rw'icongereza. Mugabo Ubufaransa nibwo bwaciye bunyaragasa kuri bene ibitoro mu bihugu vy'Abarabu kubasaba ko bo kwankira leta y'u Burundi guhabwa izina ry'abashobora kurankura igitoro bagikuwe ku isoko. Niho rero haciye hategurwa umugwi w'ibihangange vyo muri CNDD-FDD vyari bifisemwe imitahe muri Interpetrol birongowe na General Guillaume Bunyoni ko ahabo nabo baca batora amafaranga y'agaciro hafi ya yose muri BRB banyegeze kuri leta ntironkukija kurangura igitoro ahandi gushika yemeye gusubira gukorana na Interpetrol. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe ari kumwe n'uwundi mu rw'ibihangange umushigikiye kuri iyo ngingo yo kubogora igihugu. Mu rwi wari uhagarariwe ku isonga na General Prime Niyongabo, General Gervais Ndirakobuca bararahira bararengwa kwisubirako. Niho baca basaba igihugu ca Tanzania biciye ku muhungu wahoze atwara ico gihugu Jakaya Mrisho Kikwete yitwa Ridwan Kikwete, asanzwe afise ishiramwe rishomba ibitoro biva ku kivuko ca Dar es Salaam bija mu bindi bihugu vy'akarere ko yobafasha akabakotesha imiduga izana igitoro mu Burundi, maze leta ya Tanzania nayo igaha ko leta y'u Burundi ku bitoro biri mu bubiko bwayo mu kurindira ko leta y'u Burundi ronka yica mu kurankura ibitoro kw'izina ryayo.
ubwo busabe leta ya Tanzania yarabwemeye ariho abarundi babona ibiduga vy'ubururu vyazanye ico gitoro. Mugabo nibwo haciye haba intambamyi kuko ari igitoro bahabwa mu bubiko bw'abandi nabo bakirankuye birashika bakagihabwa batevye kuko nabo babanza kwihaza. Ahandi naho ya miduga ngo leta y'u Burundi yakota rimwe na rimwe ikagwara canke ntikore uyo ca gitoro kigashikira abarundi gitevye. Ico bari bafise caheze n'ubundi amazi masabano ngo atamara imvyiro. Ingorane rero ntizari imwe. Ico gihe leta Everest Ndayishimiye yasavye gucishirizwamwo na leta ya Samia bari bumvikanye ko bazoriha mu marundi, maze leta yamara guhabwa za mfashanyo amakungu yari karayemerera mu mafaranga y'agaciro kazoca isubizwa ya marundi gatanga ay'agaciro. None bene gutanga izo mfashanyo bahavuye bisubira ko basaba leta kubanza gufata ingingo uruhasha zotuma bivye amafaranga ya mbere iyo muri BRB batohava bayura n'ayandi mashasha ibintu bikagoma kwa kundi. Niho rero umukuru w'igihugu yashavura kubona hari akarwi k'abantu kariko karemera indiri y'abarundi hura n'ibibazo ku bw'inyungu zako. Amajambo ya Samia Suluhu avuga ko bitagikunda ko leta y'ibandanya kuba umuhetsi mu gutiza igitoro Burundi kuko budafise amafaranga y'agaciro vyavuye kuri ca cizere cyo kuyaronka gisa n'icasubiye inyuma. Kukijanye no gushengeza abagiza ko karwi, umutegetsi wo hejuru yatubwiye ko mu Burundi hari abantu batashobora gucibwa imanza n'izi sena dufise bivuye kuco bari mu mabanga y'igihugu. Ivyo navyo ngo bikaba vyaravuye kuko baranse ko hashirwaho sentare idasanzwe yumvikanwaho ku masezerano yarusha ifise ububasha bwo kuburanya umutegetsi uwo ari we wese bivuye ku bategetsi batinya ko bazohanwa ko bazobazwa ivyo bakoze bakiri mu mabanga canke barayavuyemwo. Mu kurangiza uwo mutegetsi yavuze ko icoba gisigaye ari uko umukuru w'igihugu yokoresha inguvu atitaye ku vy'amategeko avuga ku bijanye n'amapete canke n'ibindi vyubahiro mu vy'abategetsi. Mugabo rero ngo niho yaciye afata Arengiyome Bunyoni akabanza akamupfunga akumvirizwa mu iperereza, hama inyuma yo kumvirizwa mu iperereza Arengiyome Bunyoni nawe agapfungwa nk'abandi bose. Ikibazo c'igitoro ni ikibazo catanguye kuva kera, ndetse kuva Arengiyome Bunyoni afashwe nico catumye Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka atabona kumwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu. Kubwiwe Emmanuel Sinzohagera ntiyatahura uko umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu aronka igitora akoresha mu kwiyunguruza mu gihe hageze ko abene igihugu biyunguruza bakoma induru kubera baboraniwe. Yamubajije ati mwiyunguruje gute mwebwe, mwashitse ngaha gute? Yongeye ati abene igihugu mwobaha inyishu iyahe ko ari mwebwe mujejwe gutwara abantu n'ibintu? Umushikiranganje Marie Chantal nije imbere yishiye ko kubiberekeye kugira ngo bitoro biboneke babuza amafaranga mva makungu yo kugura ibitoro. Akavuga ko nkamwe yoboneka boshobora no kugura ikimara umwaka wose canke amezi 6 mbere hagaca caguka nikibikwa mu bigega vy'intega bizoza. Ubwo Emmanuel Sinzohagera we yabonye ko izo nyishu zidakwiye ku muntu ajejwe ikibazo nkora mutima nk'igitoro, akabona ko umushikiranganje ngo arakwiye gutanga umwizero ku bene igihugu akababwira ibiriko birakorwa kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti burundu. Kubwa Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ngo ntiyatahura impamvu igitoro gikeneye umunsi ibintu vyari vyifashe neza kandi no mu bihe bigoye Burundi bwaciyemwe igitoro kitakena, ariko agasaba leta ko yari serukiwe n'uwo mushikiranganje ko nyabona nimba ifise ikibazo c'ikena ry'amafaranga mva makungu yokora ibishoboka vyose ikigira ku gihugu ca Kenya cashoboye kuronka abagikorana kikariha igitoro mu mashiringi. Ni mu gihe Pastor Habimana Metusera niko bamyewe n'ubundi igitoro ciyo ngo cakomeje kuba umuzi w'ibuye, n'ubundi bamwe bakemeza ko atanico agera harimwo n'urongoye ishira hamwe urukome ariwe Gabriel Irufyiri. We akaba yarivugiye ko Pastor Habimana atabubasha nabuke afise bwo kuzana igitoro. Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe urukome agasigura ko nyabona leta ko yoba ariyo irondera amahera y'agaciro kugirizane igitoro mu gihugu. Pastor Habimana we akaba yari yaramenyesheje abarundi ko hari amaritiro y'igitoro imiliyoni 120 ari Dar es Salaam
arindiriye kuza mu Burundi hamwe ngo boronswe ico bita lettre de crédit. Naho biruko kandi akaba hari urwandiko rw'umwaka w'ibihumbi 2019 rutanga uruhushya kuri iryo shiramwe riserukiwe na Habimana ngo rwo kuzana igitoro mu Burundi. Uburundi ngo bukaba bukeneye amaritiro miliyoni 25 z'igitoro ku kwezi, no kuvuga ko hakenewe amadolari y'abanyamerika vyibura miliyoni 26 n'ibihumbi 750 ku kwezi. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane amakuru avuga ku ikena ry'igitoro ngaha mu gihugu. Nandi yose turiko turategura ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangize bagenzi bawe kandi no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Numuza TV Imana bahezagire.